Igihe kimwe umugabo umwe yagabiye umwami ubuswi bubiri bw'inkukuma. Ubwo buswi bubiri bw'inkukuma bwari bwiza cane, umwami yari yarabushimye gose. Umwami yarabwitwararika gose gushika naho aburonderera ubwitaho. Burashikaho bukura, umwami abona bwavyibushe. Umwami rero arabwira wa muntu aburaba ati ndakeneye kubona buriko burarara mu kirere, ndakeneye kubona buriko buraguruka. Buguruke. Uwo mugabo aca arabugurura. Buraguruka bugurukira hejuru cane. Ariko rero kamwe karaguruka cane gushika mu bicu. Kamwe muri bwo haheze umwanya mutoya karuruka kagwa kw'ishami y'igiti. Umwami amaze kubibona ariyumvira ati nibiki? Karagwaye canke? Acagira amatsiko y'ukugomba kumenya icatumye kabikora. Umwami abaza wa mugabo abujejwe ati nibiki? Ati kubera iki kajya kagurutse gushika kure akandi nako kagaca kagwa kw'ishami ry'igiti. Nawe ati katanguye mbona umengo ntikaguruka neza, nzabona karagarutse kuri rya shami. Ubwo bukukuma bwose umwami yarabukunda. Umwami yaranyotewe kubona nako gakukuma ka kabiri kariko kaguruka nk'akagenzi kako. Umunsi ukurikira aca atumako abanyabwenge bashoboka kugira ngo arabe uwoshobora kugurura aho gakukuma ngo kaguruke nk'akagenzi kako. Atigira amahoro, umuhinga azoshobora kukagurura kakaguruka nk'akagenzi kako, jewe nzomuha impera. Ahejeje gutanga iryo tangazo, abanyabwenge b'ibikongotore bahambaye baraza baje kugurura aho gakukuma. Ariko abo bose nta numwe yabishoboye. Bakaguruye kamara akanya gatoya kagaca kaza kakagwa kuri rya shami. Indwi yose irahera bagerageza, ariko nta cigeze gihinduka kuri ka gakukuma. Basha barakagurura kagaca kigarukira kuri rya shami. Umwami aratakaza ivyizigiro no kubiheba, agomba kubiheba ati aka gakukuma nube gito bwako nta kundi. Bukeye bwaho umwami azabona ka gakukuma kariko karaguruka nk'akagenzi kako mu bicu. Arabaza wa muntu abujejwe ati vyagenze gute ka gakukuma ko kariko karaguruka? Ati nivyo, ka gakukuma ubu kariko karaguruka gose, ubu gakakariza mu bicu. Ati umuntu umwe niwe yashoboye kukagurura. Umwami ati mpamagarira uwo muntu ndamushimire, mpeze ndamubaze n'ingene yabikoze. Wa muntu yabikora nguyo araje ku mwami kugira ngo aronke kagashimwe. Umwami aratangara, asanzwe wabikoze ari umuntu w'umurimyi asanzwe. Umwami aranezerwa cane, acamuha umudari w'inzahabu, amuha n'ibindi bintu vyinshi vy'agaciro kugira ngo amushimire. Umwami rero aramubarira ati nukuri urampimbaye, ariko mbwira ingene wabigenjeje kugira ngo ugurure karya gakukuma. Ati kuko abanyabwenge bize amashure menshi baragerageje bibata kuwa amazi. Wa mugabo aramubwira ati mwami, jewe nta mashure mfise, jewe ndi umurimyi asanzwe. Ati jewe ikintu nakoze natemye ishami kahora gahagararako, kubera rero katasubira kuronka aho kaza karahagarara, kaciye gafata ingingo y'ukuguruka, kandi kabikora neza, gaca karaguruka gusumvya n'akagenzi kako. Raba rero abantu natwe tumeze nka buno bukukuma. Uwo ari we wese Imana yamuhaye ubwenge n'ubushobozi vyoshobora kumushikana ku ndoto ziwe, agashobora gukora ibikomeye, agashika kure cane. Ariko rero hariho n'abandi usanga biyorohereza nk'aka kanyoni kaguruka kumvise karushe kagaca kagaruka kuri rya shami kugira ngo kimerererwe neza. Ubu murimyi rero yakaguruye kakaguruka kure cyane mbere gusumvya na kamwe ka mbere. Twamugereranya nk'ibihe bitoroshe tuba turiko turacamwo, ibihe bitoroshe bitugira abo turi,
ivyo bihe bitoroshe nivyo bituma dutimba tugakora ibihambaye gusumvya kure niyo ivyo twahora dukora. Iki gihe akagakukuma karimwo kibereye kuri rya shami kadibamye, iki gihe bacita zone de confort. Mu Congereza naho bacita comfort zone. Comfort zone. Uri muri comfort urumva yuko bumerewe neza, ntumerewe nabi, uba uri mutwuya, ntubugomba kutuvamwo, muravyumva namwe. Nta hantu na hamwe rero ushobora gushika, ntushobora gutera imbere uri muri zone de confort. Ntibishoboka. Utegerezwa kubanza kuyivamwo, kandi iyo uyivuyemwo ntugire ngo uroroherwa. Iyo uyivuyemwo nukuvuga ngo ugiye mu bihe utari usanzwe umenyereye. Ivyo bihe rero nivyo bituma ukomera, ugatimba, ugakora ibidasanzwe, ugakora ivyo abantu batiyumvira yuko woshobora gukora. Bitumwe n'iki? Bitumwe na vya bihe wacamo. Inyigisho nari narayitanze, ariko uno munsi numvise ndongowe no kuyisubiramwo. Arundi Imana yaturemye nk'abantu badasanzwe, iduha amasezerano adasanzwe, iduha amasezerano yo kumurikira Afrika n'isi yose. Shetani rero arankana n'isezerano. Yadushizeho ngo tuzobe umuco wa Afrika, duhindure Afrika, duhindure n'isi. Ni twebwe ba mbere bacupiye, ni twebwe ba mbere babakene, ni twebwe ba mbere baguma bicana, ni twebwe ba mbere baguma bankana. Aho kurondera ukuntu twokwivana muri ibi bintu kugira ngo dushike ku vy'Imana yadusezeraniye, kugira ngo tuguruke gushika kure, sacrifice, ikimazi cyo kugira ngo twivane muri ivyo bintu ntaco tugomba gutanga. Voilà, turagomba gushika kure, mugabo ntitugomba gutanga ibikenewe kugira ngo dushike kure. Kurero kutirekura, uku kutiheba, tubigereranye na rya shami kakanyoni gahagazeko. Voilà, aka kanyoni kubera kaguma kabona iryo shami, aho kuguruka kaca kaza kakigumirako, gati nzoba ndaguruka. Iki rero ni kimwe bita zone de confort. Uri muri zone de confort ntapfa kandi ntakira. Umwami rero yaratumye ko abanyabwenge ngo bagurura akanyoni, biranga. Kubera iki? Hari hiryo shami. Ariko umurimyi asanzwe aca himbura rya shami, kakanyoni kabona kuguruka, mbere gashika kure cyane. Voilà, kaba karashitse muri bimwe Imana yagasezeranira, kaba gashitse kuri za ndoto Imana yakaremera. Mwiyumvire, bagetuye iryo shami, karababaye, karumvise kababaye, karamerewe nabi, kaja muri inconfort, karagira gati none ubu nzohagarara hega basha, reka nta kundi, reka nguruke. Muri kino gihe bagomba kuguma muri zone de confort, ntibemera kubanza kuja muri inconfort kugira ngo baguruke cyane. Uza yuko ikicigwa cuno munsi hagira abantu niburiburi bakeya bagitahura. Niburiburi ndifuza yuko ugwaruka rugitahura. Twaravuze duti dufate igihe kanaka twibabaze twebwe nyene kugira ngo ibindi bihe bizoba ibihe vyiza. Duti twibabaze kugendera mu miduga, twibabaze ntidusubire kunywa inzoga, twibabaze ntidusubire kurya inyama, twibabaze ntihagire usubira kugura impuzu, twibabaze ntihagire usubira kugura ikirato n'ibindi. Twibabaze cyane ntihagire usubira kuja mu myidagaduro, mu mabwate, mu bubare. Mugabo ubwo gwaruka nyene aho kuvyumva, aho kumva yuko dutegerezwa gufata igihe tukibabaza gose, bukaba ari nk'uburyo bwo kwitanga kw'ikimazi, usanga ugwaruka rurindiriye amamodoka ataza nukuza, akamara amasaha 3 kuri parking, yategerezwa kuba yashitsi yagiye. Agomba kugendera muri confort, muri zone de confort, muri vya vyuya, heba icupa mu mwanya kanaka bikamunanira. Guheba icupa, kwisonzesha inzoga bishobora kukunanira.
ifanta ikakunanira kwihanganira, inyama ikakunanira kwihanganira, unaniwe n'ivyo, wotwemeza yuko hageze kwitangira igihugu bakavuga bati fata inkoho urwanira igihugu, n'amaraso yawe arashobora guseseka ku bw'ico gikorwa. Iyumvire wananiwe no guheba icupa ry'inzoga canke guheba ifanta, guheba kugendera mu muduga komforo y'umwanya mutoya ikakunanira guheba, wumva utubwiye ngo n'amaraso no kwemera nkayasesa kubw'igihugu, kubwo gukunda igihugu, wumva utoba uriko uraduhenda? Imba guheba ivyo bintu vyose twavuze mu mwanya kanaka vyovamwo urukiza rw'abarundi, vyotuma ka karenganyo gahera, bwa bukene buhera, bwa bwicanyi buhera, bwa busuma buhera, ubushomeri ntidusubire kumenya iyo bwatumukiye, hakabaho gusubiza hamwe no kurekuriranira, wewe ugaca ubandanya ugira ivyo vyose abandi bariko baribabaza. Wewe ntiwumva yuko ariwe utugumije mu ihumbi? Wewe ntiwumva yuko ariwe utugumije muri ibi vyago? Uno munsi nagombye kwerekana yuko hariho ishami dukwiye guca kugira ngo tubabare umwanya mutoya hanyuma twigurukire gushika kure. Iryo shami ni iryahe? Ducira ishami ryo kugendera mu miduga. Kugendera mu miduga biraryoshe, voilà, ni ya comfort. Kugendera ku moto no ku kilometero kimwe ni comfort, utayigiriyeko nivyo birababaza, uba muri inconfort. Kunywa inzoga ndabizi neza yuko agacupa canke agafanta karyohera abatari bake, iyo ni comfort. Tubanze tuhagarike tuje muri inconfort, hanyuma tuzoryoherwe ibindi bihe vyose bizoba bisigaye. Reka twibabaze kugira ngo dushike muri ca gihe atamujene n'umwe yotinya kugura imodokari yariyo yose, naho yoba ari James canke BMW. Birashoboka ko dushobora gushika mu gihugu aho kugura imodokari kitoba ikibazo ku mujene. Mu bindi bihugu nawe ntibibaho, apana aho umuntu arinda zeheka ataragura n'akamodokari. Ibi rero kugira tubishikeko bidusaba kwitanga kw'ikimazi. Ababishitseko bose ntibapfuye kubishika kuko nyene. Gufungura ivyo kurya mbere biryoshe, vraiment biraryoha mesherezami. Ariko ku nyungu z'igihugu turavuga duti oya, ibi naho biryoshe, je vraiment ndikawushije ntavyo mfungura. Umuntu nk'uyo abageze ku rugero nk'ugo abateye ubwoba. Daniyeli yari afise ihangiro kanaka, bamuzanira indya z'ibwami ziryoshe. Indya z'ibwami ziba zatetswe n'abahinga, ziba ziryoshe uziravye ku maso honyene, bana yanje. Ariko aravuga ati jewe sinihumanya kizire, voilà, ngo acarya utuntu tubayabaye, aca yirira insogo, aca yirira irengarenga, voilà. Ibi vy'isogo n'irengarenga nta birimwe mu gitabo, ngo mugabo yariye ibintu vy'ibimera, ibintu bibayabaye. Bagwa gasore barahagarariye ivyiyumviro vyo kwikukira, eka mbere n'amaraso yabo arahasigara. Twebwe kino gihe turiko dusabwa kwisonzesha gusa, turiko dusabwa kwibabaza, voilà, mu gihe kanaka kugira ngo dushike kuri vya vyiyumviro vy'abihevye bagatanga n'amaraso yabo kugira ngo tuzobe mu Burundi bwiza. Bagenda kuva basesa ayo maraso yabo, ubwo Burundi bwiza ntiturigera tububona, ntiturigera tubushikamwo. Je ndifuza ko haba generation nshasha y'abantu bagira bati no, ubu birahindutse, jewe icupa ndarihevye muri uyu mwanya, jewe ivyo nahora nkunda ndabihevye muri uyu mwanya, uheba kabare arivyo vyokiza igihugu cacu ndabihevye mu mwanya uyu. Nimba kutagira mu modoka, nimba kutagura inyama, nimba kutagura impuzu, nimba kutagura ibi nibi arivyo vyotuma igihugu cacu kiva mwirinde kirimwo, jewe ibi ndabihagaritse, iyi discipline ndayemeye. Umuntu yofata iyo ngingo yondyohera cyane. Hari ibintu bita kwiyemeza, hari ibintu bita conviction. Umuntu adafise conviction nta kintu adashikako. Nimba twifuza kubaho mu buzima bwiza
nka bumwe babaho i Buraya, nka bumwe abajene bava muri Afrika birukira i Buraya canke za Amerika. Nimba twifuza natwe kubwo buzima buba mu gihugu c'u Burundi, hariho ikimazi dutegerezwa gutanga, hariho generation itegerezwa gutanga ikimazi kugira ngo ivyo bintu bibe. Iyo generation rero niyo turiko turubaka muri uru rugendo rw'amahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwijuru iyo hihanye umuntu umwe ngo haba umunezero, impundu zirayaga. Je ndifuza yuko tuva mu rwinshi, tureke kuvuga iri jambo tugihane kuvuga ngo sha ngo banaki ababumva, ngo wari utwigishije ngo mugabo ingorane ntibumva, ukamengo wewe uza wavyemeye, ukamengo wewe uzuri mu gikorwa. Ubu jewe ndakeneye umuntu umwe gusa, kuko haje umuntu umwe hazoza uwundi nawe aze ku giti ciwe, hanyuma tuhave dusanga turi umugwi munini w'abari mu rugendo rumwe bafise ihangiro rimwe. Ihangiro turifuza kugurukira kure nk'aka kanyoni, ariko iri shami duhagaze ko ritubuza kugurukira kure, tubanze tugicire twebwe nyene, hanyuma tubone kugurukira kure. Kugurukira kure ni wa murindi w'iterambere uzoba wihuta cane. Kugurukira kure nuko tuzoba babitumwako. Kugurukira kure nuko tuzohindura isi. Kugurukira kure nuko tuzoba karorero mu bindi bihugu vyose. Uko kugurukira kure mvuga nuko ubuzima bwacu buzohinduka. Ndizeye ko hataza kubura umuntu umwe ambwira yuko ikigwa kimufashije. Ewe nanaka tugiye hamwe tugakora iyo discipline nenda babwiye, mu gihe gitoya Uburundi abantu bo buyoberwa, kuko ivyo bizotuma haba kwicisha bugufi. Twicare hamwe dutore umuti w'ingorane zose ziharaniye igihugu c'u Burundi, hanyuma ryaterambere tuvuga ritangure. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Karimbo karavuga ngo ndizera ko noguruka, ngo ndizera ko noguruka ngashikira ijuru. Anje ndizera ko abarundi twoguruka gushika kure, ndizera ko abarundi twoba banini bigatangaza isi yose. Urunganwe rushasha rurashobora kubikora. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ingingo uza gufata mu mutima wawe no munsi irashobora gutuma igihugu kigumaho kiri canke gipfa, canke kikaba nk'agaparadizo ko mwisi. Imana ibahe gufata ingingo ibereye.